Chako na ulionja. Simburi yonja reka njiyo namanja basi. Inzu reka nuka ndayishikiriza. Ndavuno urusha ibintu kubera ko gatatu bikeshe sigiye mu bimwe basitongarika amatara. None ubone wanganza ngo turako yemera canke n'icyo ndabikikira. Sigura yuko ushaka kaguma ari kakanje. Jewe nako ahubwo bibaye nangombwa na 10 noshikana. None Bwana unasikia? Kaguma ari gatatu. Tena ukibisha unatoka unaenda kwenu. Kama una kwenu kazi yako. Ni gatatu. None ugwandiko ni ugwikire. Sasa franga ni yako ni yako. Ugwandiko ni ugwikirwa gwandika. Ugwandiko ko atakajagara uzosubira gutera. Gatatu. Utazosubira kundondera. Umva wasohoke just nsohoke. Sasa kama unaitika itika, kama uitiki unachukua mama inanuze nyisakoshi ya unayoba. Nikuulize wewe just wewe chagura muri ivyo bibiri. Chaguri. Atatoka mara 3 unaitika. Kama uitiki unachukua vitu yako unayoba. Sasa kama sio hivyo mimi mniache sasa mimi nijende. No uingie uchaweke na guti. Sasa singona nakwambia tuandike karatasi unakata. Huya ni mara 3 anatoka mara 3 vile vile. Wewe una pesa bro alikuoa wewe uliolewa. Lazima maisha ni ya Mungu lakini blaza. Maisha ni ya Mungu kweli. Brown mimi sitaki vurugu tena. Andikati azokumasoka kwako ninyene gatatu mukwezi. Ama Jenso sina huko mtabivuga. Wewe hakuna kutoka una pesa. Maana mimi chuge nyumba. Wewe ukipata pesa hiyo mara asikia nyumba. Wewe ni asohoka. Ama Jenso sina kumta muzovyandika soya Jenso. Urashakana na zora so. Asohotse. Jewe ndasohoka haminza isigareni. Wewe unasikia wewe una pesa. Maki ya toki mimi story. Maki nikachuka nyumba. Sasa. Si unakula mikeke ya bure unalipaga franga wewe. Situlie wewe naye. Rega wewe man, kuna jinsi unaweza kufanya system ugasanga yako katatu naso hot. Stafute deal wewe naye. Utabaki unakula hela ya Masaudi. Andika ti. Tushaelewana utaniita te. Tazandika kwa andika ti. Na mkwezi. Nikatumaze kwanza tumbirize. Twenda washikane hariya. Baba. Uliletea kamera. Ewo mtafaa vitu. Sayijirete. Ngwagomba mara mazengo kubera ngo nkina filme rero ngo nawe ngo ego kabisa. Ego kwe. Ningeje kama Kenda nagushaka mwese murakirira niye. Ningeje kama ni wala singumutiki. Wabihamagariye. Yamamagariye kamera ngo kugira mara mazi. Ine kuikara kuru. Huko stare kuna leta stare una Sikwachi nyuma. Singi unja na pole. Sasa si tunaenda kukaa. Kuya huko. Brown mbona unabakia huko? Tena. Sasa anataka. Ama uko na kamuziki. Usitoke ndani acha kuya. Kuya Brown. Tena. Brown acha vitu yako Brown na unaanza kuleta vitu yako. So vitu yangu je amaze kugaya cyane guso mukobwa amaze kumusuzugura cyane gose tuikale hapa basi wano we kaka wano kaka ya njeni baza yuko ikihari ni gushira ibintu ku murongo kugira ibintu bigende neza kuko nitwaje ngaho kugira tugume dutera akacagara ntacu kamaze Brown. Je nibaza ikintu gihari nibaza yuko hoba umwumvikano hagati yanyu sivyo nimba wari ikintu uvuga ati kitegezwa kugenda uko kikagenda uko wonye suko none siyo yabazanye siyo yahamagaye kamera jewe wanje ntangorane nimwe jewe mfise niwe yazanye kamera yashatse ko biherera imbere ya kamera mu gihe je namutora se namuteye kuri kamera navuge rero uko bikeneye kugenda bisanzwe abari bavuga navuga uko ashaka no siyo yabaza tufanya bankubwira je cyambere nsaba kwanza amagateka kanje nk'umugabo avuga ugena umugabo wanje namwubaha afamaga umva nkubwize we kibazo rega wararongowe man sindavyanse narongowe muga rero kurongorwa siyo mpamvu rero ushaka kumfata uko yishakiye ansuzugure ushaka ansuzuguza no wajirani none we dukora ikibasi kwanza kugira basimenye ico nagusabira nyine cyo saba kwanza cyambere hambere kwanza twumvikana ije yakukagaye anyereke mu bantu gaherere ngaho
abajirani naka gahe gashaho ugiye kurara hanze gashaho nane mu kazi ukurusha ubugari ngo gutwara imboga je ishaka kwanza nyuma nambere kwanza sasa wote haitika bakia hapa basi mimi bakia hapa babu je anyemerere yuko basi ndakubaze sister urashobora kwemera basi tutazurasoka hanze mukagumana nawe nakagumana ama acajya gute iganzi kiriwa gute cyambara gute wenyine ubwiye bisigura yoyo bishitse ugasohoka hanze uraronka kanoti bigatuma uzana amafaranga nk'ubu byoshika kiyemeza akavuga ati nzo ndarihinze nta kibazo none ngoraniri sasa wewe utapata franga za kulipa nyumba na misosi baza kwanza ya mahera yakuye mu hanzi yari he mahera yakuye muri Saudi uri kora none yari kwa mwari mukunda naje nzi yuko akiyafise ndumva niyo yarakozanye urumva niyo yaramuzanye yaraje kuraba ama Saudi amaheza acagenda Mariali sasa vipi nawe hizo franga ziko wapi amahera ni gwanje siguyiwe amubara baho nariyo twari kumwe aho nayakorera twari kumwe ulikuwa Riyadi ama ulikuwa ule hajya abanyamwe mwagwambwa twari kumwe nawe twari kumwe nawe akaguma kubwira nahe bintu waje kama ni into waje dinafsi twari kumwe sasa tufanye hayo mabuja sasa hauna franga zinabakia ulitoa Saudia basi muzitie mu projet aza kazi ko kuduga hejuru koza ry'amavandrate no koza ibibambazi wewe urakazi amangongo waruzanwe n'amasaudi sasa hauna franga ndogo basi ujama umutie mu projet angale kama mu projet ya nini urabe nk'akantu ye kazi yake nakwambia ni budaseri ni giki ntakoza akujyana na kimashobo none ni icarerera tuze hamajyajyame arekane n'ibyanje kandi yicara tuze sasa bro wewe unasikia utapata franga za kulipa nyumba ili mimi lengo langu niko nalo ni ile ya kubakia kwanza hapa asitoki ndakisa mimi sina kazi sasa uona sketch bakia na mimi sitaki atatoka yajiri man umukoga soka hanze umva gasha agumye ngaha umukoga soka hanze ikigo rege ngora nagumye ngaha inoti sina vyasi umva abakundana n'indagara imwe barayisangira usanga akora akazi ko mwijoro ufise akazi ukora mwijoro basi kameze gute nako usiti mbanza akazi akora mwijoro nje nakoze rero kamutuma avanga mwijoro akora mu hotel akanyata mu gitondo mujira kagenda ivyo je ntabyo mvugira ngaha kuri kamera mugiconzi cyo nikizima nsohotse nzana amafaranga ikibazo afise n'igiki yabuze ivyajya nabanzanye ishuri none ako kazi yabuze impuzu yambara ako kazi ngakugwa ku murango bwira uzo rugakora ku murango kugira ibintu bigende neza ni maka mwijoro ko yavuze ko hari bipira hari igipira nakimubona ngaho ariko arabesha ari mu majambo make none ako kazi nta kuntu wose aba uwo mu boss kazozora gakora ku murango yukunda ni maka mwijoro no wingiza menshi sasa juu ya nini nawe rejeka ndakugaruke ko gatoyi mabuja naho ari umumenya buri kintu cyose kubera iki usoko utamubwiye mwijoro kanyororombo gacumuza soka namubwiye ndamubwira iki ndi wanje none reka naho wo buri wawe yasanze ndi jenyene ariko kugira umufasha ibyo byose nuko umukunda twarumvikanye yuko aje ndamugaburire buri kimwe ndamugaburire hama ndamwambike ndamugire kira kintu cyose aravyemerana yicara hagarera tuza ari cyo ntamukorera yaravyemeye yarana umwandikiraniye kugira ashobore kuvyemera muga mbaza yuko yambwiye yuko azasoka mu ijoro ndavyemera ivyo ko yatabimbye ko soka mu ijoro jewe ndashaka gusohoka mugabo ntushaka kunsohokerako none nungaza uri umugabo rero mu nzu rero wewe uri umugabo mu nzu rero wewe wo ujejwe kunyugurira je ntashe para wona kugurire wewe kora kagaye wewe unasikia kama wanakujua kila kitu baenjoa nini story kwanza nikusemee wewe na hivi acha utarara nje mu baraba nani leo nani mara leo mimi tena nje leo sawa unataka usirari nje sasa mbonekana ngangania pale nikishafikisha nyumba kwa nikishafikisha nshitsi inzu kwa mwene inzu acha nigira acha hayinji sasa je kintu gihari mu gihe mukundana nimbara ku kazi ko kwanza ngaha we baramuzi ngaha baramuzi kwa mwene inzu bamubona uko nyene nibazi byiwe niyo mpamvu rero natubutse ariko ikintu gihari raba mu byumvikane kubera ko umuntu yo mukundana muravyumvikana byose bikagenda neza Brown lipo basi kama utakuwa unalipa nyumba niambie tuandikiane hapa mimi kulipa nyumba kugira ibintu bizobona kulipa nyumba ndavyansi sivyo Mungu kuzatakaza ndaronka na buje ndafanya ibiache sasa hivyo kama ni mara 3 basi umwe apunguze basi atari moja mane mu kwezi arara gatatu
hanze uko ana gatatu hanze mu ngo umva ndara kenshi sina kenshi kandi urumva ibaze nsohoka gatatu mu kwezi abandi ngira bashobora kuba basohoka bya misi yose niho bashobora kuronka ibyo bintu mugaje nsohoke gatatu gusa nce ndonka amahera y'inzu sa 50,000 ndayiriha impuzu arambara bimwe nasigaye atagasa hivi navaraga sheneti sawa niko nichunguza wewe na siku naangalia na dread ziko sawa na mahereni fasi yote sasa wewe ulikuwa unazana unataka kuleza Saudi man wewe chenye chiko man wera bamuvugana ibintu mushora kandi je uno munsi mvanga mwandikirane je twandikiranire anyemereye yuko azasohoka utara nabivuga wende urete karatasi na nabike kure ngo bari wambi anyemereye yuko azasohoka wende urete karatasi na bike je menye ico ndababwira rimwe azoje rimwe kamera leta karatasi na bike usikia sisi kwanza wewe chenye chiko man wewe hauna pesa unasikia hauna kazi huyu akitoka mara 3 mu mwezi analeta franga unakula fresh wewe una pesa sasa utafanya hayo utaenda mbarabara na mimi sasa franga yake sasa isiwe kazarau kwanza bado ya kuya bibi yenyewe tunataka tuandikiane wewe itika hivyo sasa utafanya bibi yangu akwa tukaje usiku wewe mgeni wao vyeme wewe una franga iga usio bibi yako unakuwa unapika kamwambie unasema muntu mnyebito sikaeni kara uko napi muntu mnyebito sasa na masezerano yo gusha parcelle na masezerano ndio avuga masezerano meshaki wazi kwandika cyari yautse bajuminire uma mukono naomba na masezerano yo kugura no kugurana yako zipera kamera ukazireta ngena kutunye kuzana kamera egaraho kwegera ikintu ziko bigiye koroha mbiriza rero cyenda babwirije mbiriza masezerano yo kugura no kugurana na cyangwa masezerano yo gukopesha na mahera cyangwa masezerano yo gusha parcelle andika amasezerano yabubakanye simuraishi wote umviriza je nta bintu by'akajagari nkeneye wowe ikintu gihari ibi mutavyumvikana nimba ari amasezerano yuko wewe yagukuye umviriza je ikintu ushaka nimba Brown wamwirukanye kuri aya masezerano uratwandikira ko wamwirukanye burundu atazogaruka nimba naho mwumvikanye ukuntu bizuza biragenda hagati yanyu tutigezwa kumenya ukuntu bizuza biragenda manzi urindire tuzumvikane kuko ntibaravuga ivyo bakeneye Brown wewe jisibiko au nafangaza kulipa nyumba tena hauwezi kumkataza kutoka nje kutafuta hizo pesa ili apate za kulipa nyumba na misosi kila kitu sasa wewe vuga ikintu wiyemeje naenda muuliza nisikie numve ko duhuza wewe cyo saba kwanza anyemereye yuko azogabanya basi iminsi yo gusohoka hanze ayigabanye kuko ni myinshi nanje ndamukenyerega ni mara 3 sasa unataka kwa natoka mara ngapi atari mwase mu mwezi basi sasa hiyo tabitika utapunguza lakini utafuna pata ndo ukitoka mara nyingi sasa nikishatoka limoja nyumba pale nalipo sasa 50,000 hapo yeye mwenyewe anajua tukienda mshopi franga zinakuwa nimebeba shopu maana kitapunguka shopu unasikia kama itapunguka mzee acha vitu yako vita mavideo unasikia kama shopu itapunguka kidogo unaitika shopping ipunguka ubuzima utangwa n'Imana unaitika shopping ipunguka ubuzima utangwa n'Imana sawa shaitika hapo tushaelewana andika ati wewe unataka akuwa anatoka mara ngapi ni moya mu mwezi aureka yesa imwe shindo upande shopping urumvizo bigabanutse unaitika ahubwo si shopping gusa n'inzu sindiha ishija ko gatwe kiyo sasa ukitoka mara moja ulipi nyumba sasa wewe unataka mara ngapi Noenda kwazi kintu kimwe je ndacabanza ico nobaza kwanza wewe kubwi wawe hari cyo hakeneye urabura aho uri kwavuga kwanza ngo ipunguke igiki sinaraha mu nyumba sinaraha mu nyumba ukuntu unyoboka mwijoro kaza mu gitondo mi sinaraha sawa rero nzoza ndagenda kumugaragara atavye kunyoboka ubu rero nzoza ngenda kumugaragara nzomubwira ndasohotse ngo ukari ngine kumenya akazi ukora baya masaha umva anyemerere yuko azana umuganza una franga nabihevye munzi yanje nasubira kwinjira kandi yavuze ngo nagira iki ngomba shikiriza inzu ndakubwira ko ibintu bigenda pesha bacha batubana kufuza
we mane vuga ibintu mane tugira amajwi inzu hamange ndiyo namanje cyako na uri yonja simuri yonja reka ndiyo namanje basi inzu reka nuka ndayishikiriza ntabwo noroshye ibintu kubera ko gatatu n'ikenshe nasikiye ambe marapiri basitongarika amatati none ubone wanganza ngo turako yemera canke n'icyo ndabikikiwe sigura yuko ushaka kaguma ari kakanje jewe nako ahubwo bibaye nangombwa na 10 noshikana none bwana unasikia kaguma ari gatatu tena ukibisha unatoka unaenda kwenu kama una kwenu kazi yako ni gatatu none ugwandiko ni ugwikire sasa franga ni yako ni yako ugwandiko ni ugwikire ugwandiko ugwandiko ko atakajagara uzosubira gutera gatatu utazosubira kundondera umva wasohoka just insohoke sasa kama unaitika itika kama uitiki unachukua mama inanuze isakoshi ya unayoba nikuulize wewe just wewe chagura muri ivyo bibiri chaguri atatoka mara 3 unaitika kama uitiki unachukua vitu yako unayoba sasa kama sio hivyo mimi mniache sasa mimi nijende no ugiye uchaweke na guti sasa singo nakwambia tuandike karatasi unakata huya ni mara 3 anatoka mara 3 vile vile wewe una pesa bro bali kuoa wewe uliolewa basi maisha ni ya Mungu lakini basi maisha ni ya Mungu kweli Brown mimi sitaki vurugu tena andikati azokumasoka kwako ninyene gatatu mu kwezi ama Jenso sina huko tutabivuga wewe hakuna kutoka una pesa maana mimi chuke nyumba wewe ukipata pesa hiyo mara asikia kwanza wewe ni asohoka ama Jenso sina muzovyandika soya Jenso urashakana na zora so asohotse jewe ndasohoka haminza isigarema wewe unasikia wewe una pesa maki ya toki mimi story maki nikachuka nyumba sasa si unakula mikeke yako wewe unalipaga franga wewe situlie wewe naye rega wewe mani kuna jinsi unaweza kufanya system ugasanga yako katatu naso hot stafute deal wewe naye utabaki unakula hela ya Masaudi andikati tushaelewana utaniita tena tazandika kwa andikati na mkwezi nikatumane kwanza tumbirize mani Jesse ndi kwandika ibintu by'amasezerano dusezeranye jewe na aka araza kubisoma bwira rayo ko andise byo jewe inde bandike akazi na gute jewe Naomi dusezeranye na Brown yo kamera za guhetse ni Naomi kweli dusezeranye na Brown ko umuhungu dusanzwe murubakanye ari mariage mwagize eka niyo yiyo tutrasinye dusezeranye ko indira kwanza tuyumviye none mwe mwaragize mariage bacho bavuga ngo bafashe n'abafashe twayigiriye dusezeranye ko tugomba tugiye jewe Naomi dusezeranye na Brown ko mu kwezi Sasa kuivuka neza mugabungane wewe ntawuza gushika nataka hii karatasi nisaidie usije kunivuruga tena mu kwezi nzora nsohoka gatatu nzora nsohoka gatatu nta bindi wumva tugushiriramo nzora nsohoka gatatu handuru nkeneye kandi nta gusohoka nta nduru nkeneye kandi nta gusohoka wewe nta gusohoka nta nduru nkeneye umva je ndigishe kunyugurira kandi kwankunera amashyi bravo madame bugarutse kandi Brown nta gusohoka none ubona yuko ara yene ishima lakini mu nyumba sasa subiye wamwe kumwache basi ujendezako nende wapi ende mu barabara matandaro sana ndakia kwako mbona chambre moja kandi Brown nta gusohoka kandi nawe ikigeretse ko utendera kumufanyizia shopping kila kitu ntampatia ikindi nacho nimemletea baba usijali ndakupa ikindi nacho jewe Naomi ndiyemeje
kubandanya mufasha ibyo namufasha no kurengerezaho koma nje kumuyaya ahubwo ndoze ndasanga wakorose urumva rero nje kumuyaya rero uva mu nzu rero kubandanya ndamufasha nje kumuyaya urumva ndamufasha entre parenthèses gufungura unakuramye kwambara virgile kwambara ubu inyama zarabutse urya inkoko kwambara nta bindi ushaka gufungura kwambara notewe no kunywa none no kunywa n'ibirato mbere nambaye iby'iwawe wayibo kandi urabona ko yambara ibigezwe andikati wambara ibigezwe menya neza notepi andikati Brown arenze ku masezerano bizoba bihetse kandi na Starboy ntazomurondera bizoba bihetse kandi na Starboy ntakenewe hama nawe urengeje gatatu bitendekaye kuko naho bitari arengeje none bitendekaye nawe nene yarengeje bica bigenda muri uwo mwanzo kwinjira igihano ca wandika ati rero Naomi kandi Naomi nawe arenze ayo mategeko azohanwa bikwiye andika Brown na Naomi icabona wewe na Starboy cyo dusinya sasa mtafanya aje wewe una franga au utakwenda mu barabara mimi ndafanya aje tena hakuna ari kubigenza no kurashanire tasi vile turahetse hakuna ari kubigenza tani mpetu nyambika ahubwo je sizo mtafanya mariage tugura parcelle batu turagurira na parcelle Naomi Brown nawe uyandike message tani mpetu uzabona ngaha andika uzabona ngaha pembeni tenda twi Ora twika urigam andika Starboy nawe kwanditse ibintu vyanditse kugira uyu ntazosubire kumvuruga ngo nze kumuvugira arenza amategeko nifise nkuru nawe wewe kugira kugira ibintu bigende fresh yarabize ko nta musi n'umwana yabikana arenze gatatu muhasinye ngaha Brown dusinye aho nyene nawe singa Jose nakumya amaji nawe ugize vyiza rero mva rero ukurirata aha ugize vyiza muga yaramenya yuko ari ubu byabona wose yagwa bagaruze wihamagare kamera yemye ko ari nk'ibyo byo gusinya ngaho wose akubwiruze Shadavi Maria je jenyene sinyatire turasinya tani mpetu nyambika yenda kwayi kuboko cazinyisha goje Yo namenya nimba ari ubu byo gusinya nkuko sinyare guhamagara uzo ngaho wenda kugiriye neza none nk'unica mwibarabara angira neza mva jenzo kuma asohoka aca hejuru aca ansiba agenda ubu ngazokubwira nose amasezerano shiramwe indani gashimwe indani bataka ubu n'amasezerano amagara rino tena gukubitiye amakofi mugabo jewe ndasinye n'umubitiye amakofi kuryohewe uraryohe ko bize byiza ahubwo ni mugwane mu yes abakunzi ba Star TV je novuga yuko biraryoha mu kanya ari munsi
Hivi natani washindikize paka kiranduhisha cyane mu jero mu natani washindikize paka manza cheka yes abakunzi ba Star TV je umviriza ukuntu vyagenze abantu baza kwibaza ati wano masezerano tuyagiriye ubusa mu bisanzwe uyu musista ni wafisa kanoti sivyo ni wafisa kanoti kandi je sinzi ukuntu babanyingira ni kugira baryoherwe ntavyo nzi umva unawe nta mahera afise uyu ukimwambia utumubwiye ashoye kuri inzu yimenye byose buri kintu cyose ko yari umugore uwavuga ko atamahera afise mugabo arayafise none bigende gute andika muri commentaire urwandiko burya rurahinduka muga irimo urwandiko nagwanditse nabi bashobora kwandika muri commentaire ukambwira uko nshobora kubigenza cye mu bisanzwe igihari nshaka bagende hariya mu nsi tori vya nibaza ko ndagwerekeza turayasa muzizoro n'amahera zohinduka warose amahera je nzambaye umugore tugende abashikane hariya baba la baba nitetea kamera ewo mutafaa vitu sayijirete ngo agomba mara maze ngo kubera ngo nkina filme rero ngo nawe ngo ego kabisa ego kwe ningeje kamani kenda ragushaka mwese murakiniraniye ningeje kamani wala se umuziki wabihamagariye yamamagariye kamera ngo kugira mara mazi ufanye vitu sasa bale niwaza wewe vyahise rero ufanye vitu owe bayi rero uzosubira ufanye vitu kwanza sasa unafunga none owe vyahise none man owe usishije hajya ubona uri umuntu nka jewe cyusinyije hajya owe genda vyahise rero ngiye kuyaga n'umugore ngiye kuyaga n'umugore gato sawa urataye ufunga ndawa jamana afunga sisikii fujo bana man wacharenga wagenda vyaheze mwene bacu oya nana chimba genda bana yes bakunzi ba Star TV ni Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Mr Love in town Mr amazina yose mwifuza kunyita naco babitwaye murasikunda bakunda cyane iyi ni Star TV nagarutse kandi naho ngo haya ariko ukebuke ni go rugendo ukubuka wonse genda gutwara ahantu ikagenda fresh nta kimwe nibaze ko bizogenda neza cyane igikomere naco nibisanzwe igikomere kizokira no ngaha kuri poitrine hamwe ibintu bigende fresh ko biri kose twari kumwe na Tutudo no ko aradufasha amasanamu nibaza yuko urugamba ndarurangije ariko ndarurangije kwandohishije cyane bonza kuva ngaha ntevye numva ibintu biza kubera indani Imana ibahezagire cyane nimbora koze subscribe kuri Star TV bana yidushyigikira bye bye ciao ciao